Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Haleluya. Navuze nti ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Ndashima Imana kuri uno mwanya, umwanya w'ijambo ry'Imana. Tudatevye murabona umwanya watujanye, reka tuje mu ijambo ry'Imana ari mu kuvayo. Kuvayo 25 umurongo wa mbere gushika ku 9. Turiga ku ijambo rivuga ngo Yesu nk'ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ikivugo cy'uno mwaka ni kumumenya. Amen. Reka rero tumumenye. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bankoranirize amashikanwa muzokwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima. Aritanze rivuye hehe? Ku mutima. Kandi amashikanwa muzobakirira azobe aya: izahabu, ifeza, imiringa, inyuzi zisa n'ubururu, iz'amashigisha, izisa n'agahama, izera derere, ubwoya bw'imene, isato z'imfizi z'intama zijobetswe mu gahama, isato z'ibikoko vyitwa tahashi, imbaho z'ibiti vyitwa iminyinya, amavuta y'amatara, ibintu bimota vyo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahabwa igikorwa, ibindi vyo kosa bitamirana, utubuye tw'igiciro twitwa shoha, n'utundi tubuye tw'igiciro two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza. Kandi bangirire aheraho kuba kugira ngo nzogerere hagati muri bo. Nk'uko ivyo ngira ndakwereke byose bimeze mu vy'ikigereranyo c'iryo hema, nzobamwo no mu vy'ikigereranyo c'ibintu vyaryo vyose, mube ariko muzobikora. Data, turagushima kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ridukize, riduhanure, ridutoze indero, ritwigishe, riduhe kukumenya. Ndagushimiye kuri uno mwanya udasanzwe aho ugiye kutugaburira ivyo kurya vy'umutima. Mana, uhe guhazwa, uhaze umuntu wese ari muri kino kibanza, ave ngaha akumenye, ave ngaha afise inyota yo kukwegera no kugushira kw'ivyizigiro vyiwe vyose. Ndagushimiye muri uno mwanya, ishimwe n'icubahiro bibi vyawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ibi nibwirizwa canke n'itegeko Imana yahaye Mose. Inyuma y'umwaka umwe Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Imana ibwira Mose aya majambo. Kubera Abisirayeli bageze ahantu barazazanirwa, Imana yavugana n'umuntu umwe ariwe Mose. Rimwe yaragenda akamarayo iminsi bakanamubura. Nico cyatumye, kubera imigenzo bari bafise muri Egiputa, kubera kamere yari imaze kuba muri bo, bari bamenyereye ibintu by'ibigirwamana, Mose bamubuze amaze iminsi 40, ukwezi n'iminsi irenga batamubona. Kandi urabona yuko bari bafise inyota y'ukumva icyo Imana ivuga. Ariko Mose agenda kubonana n'Imana amara iminsi 40. Baba impatient, barati ivyizigiro, baravuga ati none ya Mana yadutaye, mbega nuwo yaduhaye ngo atubwire ivyo ivuga yadutaye. Bahitamo gukora ikimasa cyo gusenga, kuko baravuga ati na ya Mana ntayo tukibona, na wa muntu wo muvugishwa wayo ntawo tubona. Reka rero twironderera Imana izodushikana muri ca gihugu yatubwira. Bahitamwo kubumba ikimasa baragisenga.
rero Imana imaze kubona uko abo bantu bahangayitse, Imana iravuga ati no, ntibikwiye kuba ku muntu umwe. Haleluya. Ntibikwiye yuko abantu banje bahangayika kubera kwizera umuntu umwe, ariko reka banyubakire ihema, jewe nzomanuke muri bo. Haleluya. Mbane nabo, reka banshire ku iryo hema baraguko ryari rimeze. Imana iravuga ati nshaka kuba hagati muri bo. Ihema rero ry'ibonaniro ryari rimeze kurya, n'ibintu batwara ko mu materiyeri. Aha bavuze, badusobanuriye, baradusomera ivyo Abisirayeli batanze kugira bashobore kuronka ivyo bikoresho. Ni ihema portable niryo bagenda batwaye. Nukuvuga ijambo ry'Imana riravuga ngo ku murango yari inkingi y'igicu, mwijoro ikaba inkingi y'umuriro. Baragenda aho iyo nkingi y'igicu ihagaze, akaba ariho baca bubaka, bakaca baryubaka, Imana ikamanukaho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ryari ihema rero rimeze kurya. Iryo hema nubwo muribona gutyo ryasigura Yesu Kristo. Haleluya. Nukuvuga Imana, abantu bayo bari bakeneye kubona Imana iboneka, igaragara. Apana vy'umuntu ava ku musozi akavuga ngo Imana ngo yavuze ngo. Bari bakeneye kuyumva, bari bakeneye kuyibona. Rero rimwe mu mwaka umuherezi yaragenda agahereza ikimazi canke ibimazi byo guharigwa ivyaha. Rero uravye n'ingene bakikuza iryo hema, ryagaragaza neza yuko vyatumbera kuri Yesu. Nukuvuga buri ruhande haja amoko atatu y'Abisirayeli. Yesu ashime cyane. Murabona neza yuko hajya ari forme y'umusaraba, ariko ihema ryaba ari hajya hagati. Murabona kijya gicu cyamanukira mu ihema ahera hahera. Yesu ashime cyane. Turaza kuhashika. Nukuvuga nubwo hari umusaraba, murabona ko ari ku nkingi zose. Yesu ashime cyane. Byarasigura security yabo. Haleluya. Nukuvuga nta umwasi naho yatoborera. Yaja mu burengero agasanga y'ubwoko bw'Imana. Haleluya. Yaja mu buseruko agasanga y'ubwoko bw'Imana. Naho umwasi yari gutoborera ngo abinjiremwo. Haleluya. Nguko iyo wisunze umusaraba, Yesu ashimwe cyane, naho umwasi atoborera. Oya, naho yinjirira. Kuko impande zose Yesu arahari. Yesu ashimwe cyane. Rero iryo hema uko ryari rimeze, nukuvuga ryari rifise umuryango umwe wo kwinjira, bawita irembo. Haleluya. Uwo muryango wari umwe. Nukuvuga umuherezi yaraza akaza kuri uwo muryango, umunyabyaha akazana intama itagira agasembwa. Umuherezi akayirambika kubiganza, akatura bya byaha bya wa muntu, akavyaturira kuri ya ntama. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Akavyaturira kuri ya ntama, byose bya byaha byose bikimukira kuri ya ntama. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibyaha byacu byose byagiye ku ntama imwe. Haleluya. Byose bikaja kuri ya ntama. Baba bari imbere y'umuryango, ntibaba bari bwinjire. Yesu ashimwe cyane. Irembo ryari irembo rimwe. Kandi rero ikiryoshe nukubera iryo rembo ntiryafa gutumbera hariho hose. Ni irembo ryari mu buseruko. Hariya ni noro, sivyo? Est, west, sud, nord, sivyo? Nukuvuga iryo rembo ntiryafa aho riroye, ryaja mu buseruko. Haleluya. Nukuvuga binjira batumbera mu burengero. Ibiri opposite, ibitandukanye n'abasenga ibigirwamana. Abasenga ibigirwamana
basenga baraba mu buseruko, ni ukuvuga baha ibitugu. Haleluya. Iyo usenze uraba mu buseruko, uraba mu burengero, wegera Imana kuko waba winjiye. Ariko usenze uraba mu buseruko, waba uja gusenga ibigirwamana. Tuje muri Ezekiel igice 8. maze anshikana ku rugi rw'irembo ryo ku nzu y'Uhoraho, ashikana ku irembo ryo ku nzu y'irembo y'Uhoraho, ryarabana no mu buraruko. ryarabana na hehe? Mu buraruko. Maze mbona abagore bicaye baborogera ikigirwamana Tamuzi. Maze arambaza ati, mbega ivyo urabibonye ga mwana w'umuntu? Uhava wongera kubaza ibizira bikomeye biruta ivyo? Nuko anshikana ku nyubakwa y'imbere yo mu nzu y'Uhoraho, maze mbona ku rugi rw'urusengero rw'Uhoraho hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bashika nko kuri 25 bateye ibitigu urusengero rw'Uhoraho, berekeje amaso mu buseruko. Berekeje amaso hehe? Bateye ibitugu he? Mu rusengero. Kandi bariko barasenga izuba. Bariko barasenga izuba. Ni ukuvuga abasenga ibigirwamana, basenga imana y'izuba, bagira opose y'ivyo abasenga imana y'ukuri bakora. Abasenga imana y'ukuri basenga baraba mu burengero, ariko abasenga ibigirwamana basenga baraba mu buseruko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntidushaka gusoma imirongo myinshi. Ugiye mu itanguriro haravuga ngo Imana yirukana Kayini mu itongo, agenda yerekeje mu buseruko. Ni ukuvuga byari opose. Abasenga ibigirwamana basenga baraba mu buseruko, abasenga imana nzima basenga baraba mu burengero. Ni ukuvuga rero bari ku muryango w'iryo hema, bahejeje kwatura, umuherezi ahejeje kwatura ibyaha by'uwo munyabyaha kuri iyo ntama, baca muri iryo rembo rimwe, niryo ryabashikana ahandi hantu mu kindi kibanza tuza kubona. Ariko iryo rembo mumenye yuko dufise irembo rimwe gusa. Haleluya. Dufise irembo rimwe, niryo ridushikana ku Mana. Yesu ashime cyane. Yesu avuga ngo iki? Ni jewe rembo. Haleluya. Uwinjira arasohoka. Yesu ashime cyane. Iryo rembo uginjiyemwo ubona gusabana n'Imana. Iryo rembo uginjiyemwo rigushikana ku masezerano. Iryo rembo uriciyemwo ari ryo Yesu rikwerekuriwe, riguha identite. Yesu ashime cyane. Ni irembo rimwe gusa. Isanduku y'isezerano nta marembo abiri yari afise. Marigire nuko hariho iyindi miryango, hari imiryango irenga 3 muri iryo hema ry'ibonaniro, ariko irembo ryo hanze ryagushikana mu ihema ry'ibonaniro ryari rimwe. Haleluya. Kuko hariho umuryango winjira ugashika hera, hakaba undi muryango winjira ugashika hera hahera. Yesu ashimwe cyane. Iyo ni yindi miryango, ariko irembo ryagushikana ku Mana ryari irembo rimwe, ari ryo Yesu Kristo. Yesu aravuga ngo ni jewe rembo ryiza. Nukuri ndababwire, Yohana 10:1 gushika ku 10, nukuri ndababwire, udaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra ahandi, uwaba ari gisuma n'umwambuzi. Ariko uca mu irembo niwe mwungere w'intama. Umuteramyi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe, ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo akaziturutsa, kandi yamaze guturutsa iziwe zose azija imbere zikamukurikira. Haleluya. Yesu ashime cyane. Buri muntu wese yoba ari ngaha atarinjira muri iryo rembo ari ryo Yesu Kristo, namwifuriza yuko uno munsi riracuguruye. Haleluya. Yesu ashime cyane. Riracuguruye. Ico gihe umuherezi yatura ivyaha
ku ntama, ariko Yesu yatwaye ibyaha byacu arabyinjirana abishikana hera hahera. Yesu niwe rembo ryonyene ryo kwinjiriramwo. Yesu ashime cyane. Ushobora kuba uri hanze y'ubwami bw'Imana, ushobora kuba uri hanze y'agakiza, ariko hari irembo ryuguruye, hari irembo ryuguruye ku bwawe, riracuguruye kuko ryaruguruwe mu 2000 ndaginjiramwo. Muri 2000 ijambo ry'Imana ryarambwiye ko hari irembo ryinjiye, ko nari hanze y'ubwami bw'Imana, ariko haba irembo rimwe ndaginjiramwo, ubuzima bwanje burahinduka. Irembo rimwe ndaginjiramwo, ibyaha byanje biraharigwa. Irembo rimwe ndaginjiramwo, nitahura uwondi. Yesu ashimwe cyane. Ico gihe nari mfise ubwoba bwa kazoza, ariko maze kwinjira muri iryo rembo, haleluya, maze kwinjira muri iryo rembo, akazoza kanje kagiye imbere yanje ndakabona. Ndakwifuriza kwinjira muri iryo rembo, haleluya. Yesu nk'ihema ry'ibonaniro. Amena. Now, bamaze kwinjira mu irembo, haleluya, bamaze kwinjira mu irembo, hariho ikintu bahasanga. Ucinjira mu irembo wahasanga igicaniro. Yesu ashimwe cyane. Wahasanga igicaniro. Igicaniro bashirako ca kimazi. Umuhereza ahejeje kucaturira kw'ivyaha yacacinjirana, haleluya, agashika ahantu hari igicaniro. Igicaniro nico kintu ca mbere watangura gushikako. Yesu ashimwe cyane. Ico gicaniro ntituhasoma, ariko ni muri mukuvayo igice ca 27 ni washika muhira urahasoma. Reka tubandanye tugende twihuta. Ariko wahasanga igicaniro cyaba kimeze kurya. Ico gicaniro cyaba kiri kumuriro utazima. Ico gicaniro cyaba kwiriko amahembe 4. Haleluya. Yesu ashime cyane. Mu ijambo ry'Imana ihembe risigura ubushobozi, power. Haleluya. Umuherezi agafata ca kimazi, akagitwara, akagikeba, agikevye agakuramo amaraso, agafata ibikenye by'ico kimazi akabishira kuri ca gicaniro. Yesu ashime cyane. Agafata amaraso akayashira mu gakarabo, akantu kagasahani. Amaze gufata ayo maraso yayamijagira kuri ya mahembe 4. Murabona ko hariko amahembe 4 kuri kiya gicaniro. Yesu ashime cyane. Nababwiye nti amahembe asigura ubushobozi. Nukuvuga yamijagira ayo maraso kuko mu maraso hari ubushobozi. Haleluya. Yesu ashime cyane. Nukuvuga cyari ikimazi cyo guharigwa ivyaha, ariko ntibyaharigwa burundu. Yesu ashime cyane. Cyari kimazi cyo guharigwa ivyaha. Bashira ico kimazi kuri ico gicaniro, bakagiturira, umwotsi w'ubumote bwiza ukaduga ku Mana. Haleluya. Yesu ashime cyane. Nagira ndabibutse neza yuko Yesu yagiye ku gicaniro ari wo musaraba. Haleluya. Yicaye n'intumwa ziwe, afata umukate arawumanyura awubwira ngo nguyu umubiri wanje ni muwurye, utanzwe ku bwa benshi. Haleluya. Yesu nka yantama itagira agasembwa aja ku gicaniro ari wo musaraba. Umubiri we barawutabagura, umubiri we bawucumita mu rubavu, amaraso arava n'amazi avayo, n'uwamucumise yarahumye ijisho rirahumuka. Haleluya. Kuko ku gicaniro ari wo musaraba hari ubuzima, hari ugukira. Haleluya. Hari ukunagurwa. Ku musaraba niho byose bibonekera. Ku musaraba niho twaronkeye agakiza. Yesu yitanze nk'ikimazi kizima, kandi yabikoze rimwe gusa. Ibi vyama biba buri mwaka. Buri mwaka bama batanga ikimazi, ariko Yesu yaje kwitanga once for all, rimwe rizima. Haleluya. Rimwe rizima. Uburakari bw'Imana bwari kuri jewe buba burahavuye, kuko yari yabwikoreye. Haleluya. Ishavu ry'Imana yari ifitiye rirahava, kuko ryagiye kuri we, aritwara ku gicaniro ari wo musaraba. Haleluya. Yesu nk'ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amena. Bavuye ku gicaniro hakorekwa ikindi kintu. Batambuka gatoya
bagashika ku kintu bita ngo igikarabiro. Base cyari kimeze nk'ibesani yaba irimwo amazi. Haleluya, Yesu ashime cyane. Murabona kije kibase ni ukuvuga igihe umuherezi ahejeje gutanga cya kimazi. Yesu ashime cyane. Igihe umuherezi ahejeje gutanga cya kimazi yacagenda imbere yuko yinjira mu ihema ry'ibonaniro. Aha ntiturashika mu ihema bene data, turacari hanze. Yesu ashime cyane. Imbere yuko umuherezi yinjira mu ihema ry'ibonaniro yagenda kuri ya base iri ngaho agakaraba, kuko amaraso yaba yamugiriye ko yariyuhagira. Yesu ashime cyane. Ukwiyuhagira k'umuherezi haba mu buryo bubiri. Umuherezi yiyuhagira ijya mbere mu gihe bagira bamwatire mu ibango ry'ubuherezi. Yaje imbere y'ihema ry'ibonaniro akambura impuzu zose. Bibiliya iravuga ngo najya buturajya indani, bakamwuhagira neza bikwije amakondisiyo, bakamuponsa bien. Haleluya, Yesu ashime cyane. Bakamwoza kabisa, arona akamwoza akamunyukura hamwe atinjira hera ajanye y'ubuhoma. Oya nta mucezo, kuko winjiye ahera ujanye y'ubuhoma wahirayo. Ubuhoma nibuhura n'ubwiza bw'Imana. Oyaye ntibibaho. Ebana baramwoza neza. Urumva icyo bita koga, ravage. Uranyumva? Akoga. Yesu ashime cyane. Nukuvuga avuye ku gicaniro yacaja koga. Bibiliya imbwira neza ngo ico gikarabiro ngo cakogwa ngo mu biyo vy'imiringa by'abagore bama bicaye ku ihema ry'ibonaniro bahakorera ibikorwa by'Imana. Nukuvuga ico gicaniro mu yandi majambo carabonerana. Yesu ashime cyane. Ayo mazi murazi neza yuko amazi asigura ibintu bibiri muri Bibiliya. Amazi arasigura mpwemu yera. Haleluya. Amazi arasigura ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe rero twegereye ku gicaniro ariwo musaraba, Yesu ashimwe cyane, tugaharigwa ibyaha, ntibiba birangiriye ngaho. Haleluya. Oya ntibiba bihereye ngaho, ariko kugira tugende urugendo tugendana n'Imana birasaba kwezwa n'ijambo. Haleluya. Rikagutunganya, rikakoza. Aho igipolisi cyananiwe ariko ijambo rikakugorora. Haleluya. Yesu ashime cyane. Aho umuryango wananiwe no guhanura n'impanuro ariko ijambo ugiye kurisoma uribona. Urabona hagiye agatashe k'amaraso. Yesu ashime cyane. Haleluya. Uriyambura bya bihuzu uvuye guherezamo cya kimazi bicafuye. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikakwambika iyindi shusho. Amena. Ugasa neza. Haleluya. Yesu ashime cyane. Yarigaze kutubwira ngo kera ngo nakijijwe ngo ngenda gutya ngo nubu ingendira iracangora. Piyo. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ariko ubu kameme murabona ko atari ko gitambuka. Yani ko gitambuka gapiyo. Waregeranye. Waregeranye mwene data. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakwegeranya bien neza. Aho ugenda ugara gutya rikabanza rikagukonya ukuboko banza ukegeranya neza. Haleluya. Nindamaze kubona ikinyenzi muri mwebwe. Turanabitunze no mu mazu. Je munzi wanje kirahari, nimba kitahari wawe ntangora. Ariko munzi wanje mpora ndakibona. Ikinyenzi kiravise ibintu bita tentacost. Tentacost no duhembe tubiri turi ku mutwe w'ikinyenzi. Ico kinyenzi rero aho kiroye hose, cyama kibaza yuko inzira yose ari yacu.
kigenda cagaye za tentakose ziraba hirya no hino. Haleluya. Ngene twinjira mu gakiza urumva ugara ubona yuko ibintu byose ubikontrola. Haleluya. Ariko tentakose zico kinyenzi ari ahantu hagera kigaca nk'ahantu hakaga bigasaba yuko kizinga yamantuze ya matentakose kugira gishobore kuronka inzira kwinjira. Yesu ashime cyane. Ndashima ijambo ry'Imana kuko tentakose nazanye mu gakiza. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ngo ni double tranche. Riri n'ubugi imbere n'inyuma. Yesu ashime cyane. Aho ushaka kugararira kata. Ndakunda ijambo ry'Imana. Yesu ashime cyane. Jewe nta wambwiye guheba itabi canke inzoga. Ndazi ko harimwe abantu ngaha bari mu masengesho y'imisi 6 ngo bahebe inzoga. Umviriza ndakubwire umuti vyose naha. Yesu ashime cyane. Sindakubujije gusenga ariko mu gusenga ukoreshe no ngaha. Murazi gituma Imana yaraduhaye pouvoir de décision kudesida. Yesu ashime cyane. Cyane cyane ushobora kutadesida ku muntu avuga nkawe mugako kintu kitavuga. Chomfatira decision gute? Jewe nawe turashobora kudahuriza ku kintu nkafata decision ukayama. Ariko itabi nishobora kudesida ngo ngiye kurya ngo ntabonye agatabi ngo ntibimanuka koma bigenda gute? Yesu ashime cyane. Ndesize kuri heba ndariheba muri abana mu bintu vyoroshe neza kuko ntiriva mu ikarato iyo riri ngo rize nk'injugujugu ngo gikubite ku munwa ntagiye kurirondera. Ivyo ni jewe ndabidesida nkavuga nti ndarihagaritse. Rero ko ndarihevye nirize turabe. Nakarwa yare nuko nyinyi. Amena. Ari abaciye banyotegwa. Nakarwa yare nuko na desize ndavuga nti ico gihe royale ntizari bwaze mu bihumbi 2 hari rufuku ico bita mazutu ikiyeri. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ndavuga nti nta rufuku izova mu ikazi ntagiye kuyitora ngo yizane ku munwa ndayinwe. Ikazoza yonyene nzoyinwa mugabo nuko. Haleluya. Iva tuvugishanye ukuri. Ikazoza yonyene vrema yizanye je nzoyigotomera mugabo ntayo nzoja kurondera. Kandi vyagenze uko 2000 maze kwatura nkakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi navuze nti au revoir cigarette au revoir la bière kandi c'était fini. Amen. Me kubera iki? Kubera ijambo ry'Imana ryantahuje yuko umubiri wanje ari ingoro ya mpwemu w'Imana. Ndavuga nti wow, mpwemu w'Imana ba muri jewe. Haleluya. Nkamuhana indaro n'imyotsi n'amafuro. Oya kweli wapi kabisa ivyo ntibifata. Yesu ashime cyane. Mpwemu w'Imana aba muri jewe akwiye kuba ahantu hakubuye hanetwaye hasa neza. Haleluya. Nibagiye agafoto kanje ko muri 2000 ngene nasa vrema sinasuku pasa wanyaranzi. Haleluya. Hariho n'abaca kwibara babonye nicaye kwibara bakaca baca kujya inyuma kuko ndakuravye gutya gusa. Haleluya. Wamenga amaso na yatsingwe. Ariko umuherezi ageze ku gikarabiro ageze kuri yamazi ari karakaraba yaritahura. Yesu ashimwe cyane kuko yaribonamo.
yarabona ingene asa, yarabona aho akaraba, yarabona aho yoga, kugira agire iki? Kugira yinjira hera asa neza. Haleluya, Yesu ashime cyane. Nuko ijambo ry'Imana ridutunganya, amena, rikatwoza. Uno munsi nimba wahora ufata Bibiliya ukayishyira hariya hirya, ndaguhanura yuko woyigira umugenzi. Haleluya, niyo iryo jambo ry'Imana, haleluya, nicyo rikubwira ibyawe. Turafise konte y'amasezerano, turafise ibyacu bibiswe mu ijambo ry'Imana. Umwongereza yavuze asuzugura vrema nk'abanyafrika, aravuga ngo ni washaka kunyegeza ikintu umunyafrika ujuze ucandike mu gitabo, ntazopfa yarakibonye. Benshi rero turi inyora kubera tutazi ibintu byacu byanditse muri iki gitabo. Haleluya, ariko ukuri soma, ukuri gira umugenzi, rirakubwira ati ibi ni ibyawe, ibisigwawe. Haleluya, ugenda uku, bajya ntimukwiye kujana. Hariho abo Bibiliya imbwira ngo abantu nk'abo ni kubatera ibitugu, nikiraba icyaha kukwinyora mu gihe mbona ufise ingeso zitagenda neza. Haleluya, Yesu ashime cyane. Ntabwo kiraba icyaha mbonye yuko uri umugenzi mubi ndaguheba. Amena, haleluya. Uwo nashobora guheba ni umugore wanje, kuko twarasinye muri mbere yuko tuzobana gushika gupfa. Ariko wewe, je t'abandonne bien. Haleluya. Kandi namwe muyera kumashingira intahe nta nukwicuza kubamo, kubera ijambo ry'Imana ryambwiye kugutera ibitugu mu gihe mbona tudahuza je nawe mu nzira y'urugendo turiko turajamo. Haleluya, haleluya. Harabaye inyota y'ijambo. Haleluya, nugusoma ijambo. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Pastor yatubwiye yuko hari imiryango mito mito aho barimbura ijambo. Amena. Mu miryango mito mito muri ayo maserire niho twakuriye, niho twamenye ijambo, niho bapaseri banyu baturerera, niho batwigisha kurongora, niho batwigisha guhagarara nko ngaho imbere yanyu nkavuga. Haleluya, kera sinavuga. Yesu ashime cyane. Niho bakwigisha ingene ushobora gushinga intaya, pana za ntaye ngo Imana yarayimbezaga amashesheti. Hari intahe vrema zo gutakaza umwanya. Amasogisi no mwibaro hajya ari igihumbi ngaho uracha. Yego ndabizi ari udashaka kuronka igihumbi. Mugabo, haleluya, hariho hajya ni umenyera intahe zifadika. Amen. Ukavuga ati nari umusuma naradokora bye ariko usinyidokora. Hiyo ni ntahe. Haleluya, Yesu ashime cyane. Reka rero twavance tuvuye ku gikarabiro. Murabona yuko hariho umurongo kuva 30:17 gushika 21. Muragenda murahisomera, ndiko ndihuta. Aha rero twaba twinjiye ahantu h'ubuseriye rero. Turakarabye, umuhereza arakarabye arasa neza, ibihuzu yakuye hariya ku gicaniro aravyambuye. Yesu ashimwe cyane. Turacari kuri rya jambo Yesu nk'ihema ry'ibonaniro. Niwe jambo, niwe mukate wakorotse uva mu ijuru. Haleluya, uwujya wese akagira ubugingo. Haleluya. Yesu ariko aragwiza imikate, barariye barahaga, bukeye baza kumushwanira ngo twakurondeye twakubuze. Komsi umenga bari bamukeneye gose, bari bamukumbuye. Ariko arababwira ati je ndazi ivyo murondera, nuko mwaraye muhaze. Ni ya mibrede muriko murarondera, sije murondera. Ariko arababwira ati ni jewe mukate n'ubugingo. Yesu ashime cyane. Bibiliya imbwira neza ngo ababwiye amajambo barakomeretse banamuva ko baragenda, kuko ico barondera bari bakibuze. Na turinjiye ahera rero, ahera. Mwibuke neza yuko hariho ahera n'ahera hahera. Ni ivyumba bibiri bitandukanye. Na ahera, ucinjira ahera wasanga y'ibintu bitatu bikomeye cyane. Icambere wasangayo
wasangayo icyo Bibiliya bita ngo ni igiterekwa kw'amatara, roshanderiye. Yesu ashime cyane. Umuherezi yinjiye ahera, kote gauche ibubamfu yahasanga igiterekwa kw'amatara indwi. Ukunengesera kw'Imana indwi. Igiterekwa kw'amatara indwi. Imana yayabwiye Mose ati iryo tara rizokwame ryaka ijoro n'umutaga. Haleluya. Nukuvuga iryo tara rihari, umuherezi yagendera mu mwijima ntiyabona iyaja, ariko hategerezwa kuba igiterekwa kw'amatara indwi. Harimwo hagati tije nini nkuru, ku ruhande rumwe hakaba amatara atatu, ku ruhande hakaba amatara atatu. Ariyo matara atatu ari wewe, ayandi matara atatu ari wewe, ariko itara ryo hagati ari we Yesu. Twese Yesu ashimwe cyane tuvoma umuco kuri we. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu yatubwira yuko turi umuco w'isi, kandi ibikorwa byacu bimurikira abatazi Imana. Nukuvuga icyo giterekwa kw'amatara, Yesu muri Yohana aravuga ngo ntaco mwobasha mutamfise. Yesu ashime cyane. Ntaco mwoshobora gukora mutamfise. Ariko ayo matara ni jewe nawe dutegerezwa kumurikira aho turi. Yesu ariyo tara rikuru rijya ryo hagati, tumuvoma ku muco kuko niwe muco. Yaje mu muco. Yesu ashimwe cyane. Ngo umuco waje mu bisi, abiwe ntibawumenye ko waje. Ariko Yesu nk'umuco, ngo Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogenda mu mwiza. Haleluya. Ntazigera aja mu mwiza. Nashaka ndakubwira yuko wowe utarakirwa Yesu nk'umwami n'umucunguzi, uracari mu mwiza, ariko urakeneye uwo muco. Haleluya. Ariko azogira umuco w'ubugingo. Naje mu isi ndi umuco kugira ngo unyizera wese ntazagume mu mwiza. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ngo unyizera wese ntazagume mu mwiza, ariko abe umuco, amurikira abandi, umurikire ku kazi. Haleluya. Umurikire aho ukora, umurikire ku ishure, ubu umuco. Mu ngeso nziza ubu umuco, ukugenda ubu umuco. Entourage yawe ishobora kukuzanira umwijima, ariko wewe aho ushitse ubu umuco, umurike. Haleluya. Yesu ashime cyane. Nkikizwa muhira narinjira ngo ngaho pastor araje basha ngo vya bindi mwaye ko muravuga ni mu bihore nyene. Hora kuko ntibikenewe, umuco washitse. Haleluya. Yesu ashime cyane. Muraza akamaro k'itara. Niyo wataye ikintu ucana itara ukaja munsi y'igitanda ukamurika ukakirondera. Haleluya. Kuko rirakumurikira, rikwereka inzira. Umwiza, kutamenya Imana ni umwiza wa mbere ubaho. Kutaba muri Yesu ni umwiza wa mbere ubaho. Nukuvuga rero umuherezi yahasanga ico bita roshanderi, ari ico giterekwa kw'amatara indwi, cyamurikiraho hose, kandi amatara yategerezwa kwama yaka, ngo umuco wanyu wame waka minsi yose. Haleluya. Umuco wanyu wamumurikira minsi yose. Mu bagenzi banyu umuco wanyu wamumurikira minsi yose. Haleluya. Mu majambo yawe habemwe umuco. Haleluya. Wamumurikira minsi yose. Tuvuye kuri uyo muco, kuri ico giterekwa kw'amatara indwi, hakurikira ikintu bita ngo imeza yabiriko imikate 12. Yesu ashime cyane. Yarepresenta amoko 12 y'Abisirayeli. Nukuvuga iyo mikate yama ngaho. Haleluya. Yesu ashime cyane. Bisigura provision y'Imana. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ntaco tuzoburana Imana.
Haleluya. Hariho nkunda kubwira ngo ntaco yaguhaye, ntaco yampaye yanyimye uwundi. Canke ntaco yaguhaye wewe yimye uwundi. Haleluya. Iguha ibigukwiriye kandi mu gihe kibereye. Yesu ashime cyane. Iyo meza rero yaba iri ku mikate, buri munsi w'isabato umuherezi yarinjira akayirirayo yose. Ntawe yasigaza, kuko chaque semaine hategerezwa kuba imikate mishasha. Haleluya. Chaque semaine hategerezwa kuba imikate mishasha. Nukuvuga nta ndwi yijana mu ngoro y'Imana hatari byo gufungura. Haleluya. Umuherezi yategerezwa kwirira aho ahera, aho hera akayijya yose akayimara. Mwibuke yuko mwihema hera hinjira umuherezi mukuru. Yesu ashime cyane. Oya ntabadiakoni, ntabadiakonese, ntabamuherekeza, yinjirayo wenyene. Haleluya. Kuko yabatwaye ivyaha. Mwibuke yabatwaye amaraso ya vyabimazi vy'ivyaha vy'abari hanze. Haleluya. Nawe nyene azanye kudekona ntiyahava. Yinjiranye ivyiwe vyaha ntiyavayo. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ahera nta mucezo wabamwo. Si ibivyo ngaha mwinjira mu rushengero umwe wese yuguruye WhatsApp, bakamutelefona marchandise zashitse akitaba mu rushengero. Wese ko vyari bimeze. Hari ahantu hubashwe. Yesu ashime cyane. Hari ahantu hubahitse. Yesu rero nk'umukate w'ubugingo. Yesu ashime cyane. Hama hari umukate aho. Haleluya. Yesu niwe yatwitangiye nk'umukate ngo ntawe uzokwigera sonza na rimwe. Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo uza kuri jewe ntazosonza namba. Kandi unyizera. Oya ndi inyota ntizomubako. Haleluya. Yesu ashime cyane. Unyizera ntazogira n'inyota kandi ntazogira n'inzara. Unyizera ntazogira inyota y'isi. Unyizera nta bindi bizomutera inyota kuko jewe nzoba ndamuhagije. Haleluya. Unyizera ntazokwigera sonza kuko jewe nzoba ndamuhagije Yesu nk'umukate w'ubugingo. Haleluya. Yesu ashime cyane. Unyizera ntacazobura. Niwa mwizera ntacuzobura. Mwene data ivyo ushaka biri muri Kristo Yesu. Yesu ari compacte ibintu byawe byose niyo bitekeye. Haleluya. Amen. Yesu ni watekeye ibyawe byose. Uno munsi ushobora kuba warabitariye. Birashika. Ariko nagira ndakubwire yuko umuntu aheze inzara nyakuri atari y'umubiri ni Yesu. Kuko hari inzara y'imwemu mwene data. Hari inzara y'imwemu. Hari abaja hirya no hino. Kurondera icyo Imana ivuga, kurondera abahanuzi, kurondera iki, ukiriguriruka. Iyo ni inzara. You are hungry. Urashonje kigoyi kirakwishe. Ariko Yesu niwe mukate w'ubugingo uduhaza. Iyo umwakiriye ukamurya, iyo umwakiriye mu bugingo bwawe urumva guhaga. Yesu ashime cyane. Inyota n'inzara y'ivyisi iragenda. Ntubucitaho ngo nakayambaye gutya ngo nanje ntegezwa kurondera gutya uko ashoboye kugira ijya mpuzu ndayironke. Ngo nakagendera mu muduga ngo ntegerezwa gukora amanyanga yose nshoboze kugira ndonke imodoka. Oya. Yesu araguhaza. Araguhaza byose uragenda n'amaguru kumvura haze. Haleluya. Yesu ashime cyane. Umunsi umwe naridoze ndavuga nti Mana none je kubera iki nashobora kuba nka Siyoni. Nari nshonje. Ndidoga ndavuga nti none Siyoni niyavukiye amezi 9 nkuko nanje navutse amezi 9. Kubera bise bijya bifaranga nanje ngene kugira ibifaranga nka Siyoni.
nanjye nakeneye gutunga nka Bill Gates. Bill Gates ni giki navize umubiri w'inyama n'amaraso, nanjye bijya bihera ndabikeneye. Ebana ndidoga bya grave. Ariko ndashima Imana ndazi ngene guhaza. Igihe kimwe ndi kuri bisi ngira mfate bisi ya Gasenyi. Sinzi kera abafata bisi ya Gasenyi hariho umuntu umwe bita Rutwe yasega. Muramuzi Rutwe n'umustari. Rutwe aseze akabona n'impumyi itari bwaronke wazamva atanguye kuyicokora. Ngwakira ndaguhe ndabona yuko vyakwangiye uno munsi. Mpagaze ndindire bisi ndiko ndaraba Rutwe. Urazi yuko nari nidoze mvuga nkeneye kuba nka naka. Nkeneye nk'ivyo banaka bafise. Hazi ijwi rimbwira ngo nk'ubu uyo ubona ari karakukumba mu ivu. Yokubaza ati mbega kubera kurya mubira ahagaze ku maguru abiri asa neza ahagaze neza je no canda mwishura gute? Oya wowe urahagaze ntumugaye usa neza uvisa yabisi yo kutwara kana kugarukana kana gusubizayo sivyo? Ugiye muhira uhasanga rasiyo nivyo kurya nivyo gusesa uza kubisangayo mugabo wewe arika kumbagara hajya mu mukungugu. Ijwi riraza riravuga ati wewe wambwiye ngo keneye kuba nka naka, ujya nawe yombaza igituma tameze nkawe wonsigurira gute? Natashe ninjira mu cyumba nta nico navuze. Urazi hari igihe umaramara bikanka ko bifata mu mufuko, bikanka ko wiyagaza ugatwenga intwenga idafashe kubera wamaramaye. Ukitwengesha bidakeneye kutwenga kubera wamaramaye. Naramaramaye ninjira mu cyumba ndasenga ndasaba Imana imbabazi. Ndavuga nti Imana mbabarira. Rero Yesu araduhaza muri vyose. Yesu ashime cyane. Umwakiriye ukuba umeze kose urumva uguwe neza, urumva uhazi. Urenganye rero ku meza y'imikate haza ico bita igicaniro c'imibavu imota neza. Bya bintu bitatu wasanga ahera. Imbere yuko ushikira ca gitambara cahera ahera haba hari igicaniro cyaba kiriko imibavu imota neza. Usomye ujya murongo hajya Imana yarategetse ivyo amaparufe ivyo bategerezwa gukoresha kugira iyo mibavu imote. Kandi iranatanga n'itega kiravuga ati ntihagire uzobikoresha kubw'intumbero yiwe, ntihagire uzovyigana kuko gukora iyo parufe haba byakogwa n'abahinga. Yesu ashime cyane. Uyu muherezi rero yagenda kuri iyo mibavu imota neza akaba ariho akura ico bita hari sinzi yuko mwese mwarasenge muri Katolika hari ikintu bita icotezo. Umupadiri canke musenyeri agenda arazungagiza gutya naco mwari bwabone caguma gifumba umwotsi sivyo? Kigera muherezi yagikuraja akaca agenda yinjira ahera yategerezwa kuzungagiza kugira uwo mwotsi umufuke mu maso ntahangane n'ubwiza bw'Imana. Haleluya. Mugabo rero aho kandi iyo mibavu imota neza yasigura amasengesho yabera. Haleluya. Yesu ashime cyane. Yesu muri ku gicaniro niwe ari buryo bwa data ariko aradusengera kandi amasengesho meza ari ku rutonde. Haleluya. Je shobora gusenga nabi aho nari guhera akaba ariho mpereza, ariko Yesu nk'umuherezi mukuru afata ya masengesho akagira ubumote bwiza akayordona akayashira ku murongo akavuga ati data uyu ngaha yashatse kuvuga gutya, aha ngaha yavuze nabi, Imana mwihanganire. Amasengesho akaduga imbere y'Uhoraho. Oh haleluya. Imana ikibuka piyo muri MK kubera Yesu yadugije amasengesho y'ubumote bwiza. Yesu ashime cyane. Iyo parufe bwari ubumote buduga ku Mana. Yesu nk'umuherezi mukuru ari buryo bwa data ariko aragusengera wewe nanje. Haleluya.
ariko aravuga ati naka naho vyanse data subira umuhe iyindi chance, subira umwihanganire. Amena. Amasengesho yabera. Reka rero twinjire ahera hahera kugira duheze. Yesu ashime cyane. Ahera hahera wahasangayo isandugu gisezerano ryaba riteretseyo. Isandugu gisezerano ryaba ririko umufuniko bita sinzi mu kirundi ngene no cita, ariko niho ubwiza bw'Imana bwakubita kuri wa mufuniko. Haba hariko ibishusho by'abamarayika babiri b'abakerubi bashanje amababa. Yesu ashime cyane. Ubushobozi bw'Imana niho bwamanukira kuri uwo mufuniko w'isanduku gisezerano. Amena. Mu isanduku gisezerano rero haba hariyo ibintu bitatu bikomeye cyane. Haba hariyo imikate, manu, haba hariyo inkoni ya Aroni, haba hariyo na vya bisate bibiri by'amabwirizwa ya Mose. Haleluya. Yesu ashime cyane. Urashobora kubaza ati kubera iki ivyo bintu bitatu vyaba biri mu isanduku y'isezerano? Nukuvuga igihe ubwiza bw'Imana bumanutse bugakubita kuri ya sanduku y'isezerano, ivyo bintu vyaba ari ico bita remembrance, icibutso. Yesu ashime cyane. Mwibuke neza yuko Imana yapruvaye, yatanze umukate mu bugaragwa, kandi naho yigeze iheba yuko abantu bayo basonza. Yamye ipruvaye ku munsi iranababwira ati nimuraze, nimugende ngo mubike, nimugira amastoke, oya muyige ihere kuko ejo nzobaha iyindi. Haleluya. Naho bigeze basonza, ariko iyo mikate yari mu ihema mu isanduku y'isezerano yabibutse kugarariza kw'abana bayo yuko bigeze kwanka la provision de Dieu, bigeze kwanka ivy'Imana ibagaburiye, bakifuza konkombre n'ibindi. Haleluya. Yesu ashime cyane. Cari cibutso cingana Imana yabahagije, ariko bagaya ivyo kurya Imana yabagaburiye. Ikintu ca kabiri, haba hari amabwirizwa ya Mose. Ibisate bibiri vyanditswe ko les 10 commandements. Nukuvuga ico gihe Imana yarabahaye amabwirizwa ngenderwako. Mwibuke neza yuko kugira Imana itanga ayo mabwirizwa kwari ukugira ibatandukanye n'ayandi mahanga. Ibabwira ati ubwoko bwanje buri nikibagera. Haleluya. Nibagenda uko bagomvye, nibifata uko bagomvye, nibasenga Imana bashatse. Nukuvuga ibaha amabwirizwa abagera, life conduct, uko bategerezwa kubaho no kugenda bitandukanye n'ubundi bwoko. Ariko byarabananiye. Ayo mabwirizwa ntibashoboye kuyakurikiza. Pourtant baravuga bati ivyo tubwiye byose tuzobikora, amabwirizwa duhaye yose tuzoyakurikiza. Mugabo bwaca akabananira. Haba hari ikintu kigira gatatu mu isanduku y'isezerano, haba hari inkoni ya Aroni. Ico cari cibutso c'ingene bigeze kugarariza autorite y'Imana. Yesu ashime cyane. Ingene bigeze kugarariza autorite, bagarariza Aroni nk'umuherezi mukuru, baravuga ngo yaye. Ariko Aroni ababwira ati mwese uko imiryango 12 y'Abisirayeli muze mutondana inkoni, buri nkoni imwe yose yanditswe ko umuryango aserukiye. Ariko uwo buzoca iyo nkoni yameze ko amashugwe niwe nzoba nitoreye. Haba ari inkoni ya Aroni. Ivyo rero bitatu vyagaragaza ukugarariza kwabo. Igihe cyose byaba biri muri yo sanduku y'isezerano, haba hari icibutso cingene bagararije umukate Imana yabahaye, ingene yabagaburiye, ntibigeze basonza, ibaha uburongozi barabugarariza, n'amabwirizwa yayo ntibayagendera. Ariko Yesu
nk'umukate wamanutse uva mu ijuru. Haleluya. Yaremeye aramanuka, aritanga, yitanga nk'umukate w'ubugingo. Yesu ashime cyane. Bagararije umukate ari wo manu, ariko Yesu amanuka nk'umukate w'ubugingo. Yesu yababwiye bati, basi nimba mutemera ivyo ndababwiye, mwemere uwantumye. Yesu ntiyigeze agarariza uburongozi bw'Imana. Yarubashe no gushika ku rupfu. Yesu ntiyigeze agarariza autorite y'Imana. Yarubashe aranaganduka gushika no ku musaraba. Aremera icyo Imana yamusabye kwitanga nk'ikimazi kugira yitangire wowe nanje. Arashika no kuganduka ku musaraba. Haleluya. Arubaha uburongozi bw'Imana kugira jewe nawe dushobore kuronka agakiza. Ku musaraba ntivyari vyoroshe. Nta mwana w'umuntu yari kuvyemera, kuko yabambwe ku nzira y'abahita, aho abantu bose baca. Ariko ivyo vyose aravyubaha. Aremera yambura icubahiro arafise mu ijuru. Araza yambara umubiri wanje nk'uwi wawe. Arasuzugurwa, aratukwa, aravumwa amate. Nabo mu nzu y'iwabo baramusuzugura. Ivyo vyose aravyubaha. Ntiyigeze agarariza uburongozi bw'Imana. Kandi Yesu yaje gushitsa aya mabwirizwa yari yaratunaniye. Bya bisate bibiri yaje kubishitsa. Aho Abisirayeli bananiwe, aho jewe nawe twananiwe, yaje gushitsa ivyagezwe. Haleluya. Aritanga ashitsa ibwirizwa ryose. Yesu nk'ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Yesu ashime cyane. Ngivyo bintu bitatu rero byaba biri mu isanduku y'isezerano. Ariko ivyo byose nubwo ubwiza bw'Imana bwamanuka ku isanduku y'isezerano, Yesu yavuze ati, oya, ivyo bireke. Reka je manuke nk'umukate w'ubugingo nitange. Reka je nubaho uburongozi bw'Imana bwa data, nemere gupfa no gushika ku rupfu rusuzuguritse ku musaraba. Haleluya. Yesu yaje gushitsa amabwirizwa yose. Ivyari vyarakunaniye, we yaje kubidushoborera. Haleluya. Nitukiri kugendera mu vyagezwe kandi, ariko dutegerezwa kugendera mu nzira Yesu yaciye. Yaje kutwitangira. Mwibuke rya rembo. Uwinjira wese mwirembo ari we Yesu. Yesu ashime cyane. Niwe yashoboye kutwinjiza ahera hahera. Igitambara cyatubuza akse no kubonana n'Imana. Gitanamuka kivuye hejuru gushika hasi. Nticyari gutanamuka kivuye hasi ngo kije hejuru, kuko kivuye hasi yabari action y'umwana w'umuntu. Ariko kubera cyavuye hejuru, cyari gikorwa kiva mu ijuru, yuko akse yo gushika imbere ya data ari akse iva mu ijuru. Haleluya. Nticyari gikorwa cy'umwana w'umuntu, oyaye, yari action y'ijuru, yuko jewe nawe twahawe uburenganzira. Ubwo umuherezi mukuru yashikayo wenyene, jewe nawe turashobora kuhashika. Jewe nawe data arakurindiriye. Yesu aracasanje ibiganza kurindiriye, kuko wararonse kurengana, nta kikuzibira. Haleluya. Ubu urashobora kwegera imbere y'ubwiza bw'Imana ukavuga ati, Mana, ibi birangoye. Mana, nshoboza ngaha. Data, ndakeneye kukumenya, nkamenya n'ubushobozi bwakuzuye. Haleluya. Data, ndakeneye ubwiza bwawe yuko bumurikira. Ariko ndaviza amakenga ku muntu ataramenya uwo mwami Yesu. Mwene data, nagira ndangirize ngaha. Yesu yaje nk'ihema ry'ibonaniro, aza mu bantu bayo ariyo Emmanuel, Imana ibana nabo. Irashaka kubana nawe. Haleluya. Ukaburi ngaha utarakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi, nubu aracakurindiriye, irembo riracuguruye. Manika ikiganza tugufashe gusengera. Yesu aracakurindiriye, irembo riracuguruye. Ugutabagwa kuri muri Kristo Yesu. Amaganya akurirwaho muri Kristo Yesu.
abagutaye Yesu arakurekipera. Haleluya. Yesu ashima cyane. Ugutabagwa kuri muri Kristo ukaba uri ngaho utaramenya Yesu umwami n'umucunguzi, manika ukuboko tugufashe gusenga, kuko wahawe access yo gushika hera hahera. Nta kikinzibira, nta kikimbuza kurengana, kandi nta kikinkondana, nta kincira urubanza, kuko Yesu yaje kumara urubanza rwose. Urubanza rwari kuri jewe, Yesu yararubambye ku musaraba. Ukaba uri ngaha rero utarakira Yesu umwami n'umucunguzi, ndakwingiza umanika ukuboko tugufashe gusenga. Ubu nitugikeneye umuherezi mukuru atwara ibyaha byacu, ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo Yesu yatugize abami n'abaherezi. Haleluya. Dufise access kwa data. Aho ubona bitagenda neza, urashobora kumubwira. Yesu yaje nk'impongano y'ibyaha byacu. Nakanya ko kumuha ibyawe. Nguhaye byose, ukamuha ubugingo bwawe. Yesu nguha y'umutima, nguhaye byose, nguhaye byose, nguhaye byose. Yesu tuguhaye byose, nguhaye byose mwami wanje, nguhaye ubugingo bwacu nk'umuherezi mukuru. Turashobora guhaguruka twese, turashobora guhaguruka ukamubwira ati ndaguhaye byose mwami, wewe wamaye nk'umuherezi mukuru. Ubugingo bwawe ubikunaniye. Yesu yadushikanya hera hera, nguhaye byose mwami. Yesu tuguhaye intege zacu. Yesu nguhaye ubugingo bwanje, Yesu nguhaye umutima, nguhaye byose. Reka uduze ibiganza byawe dusenge turangiza. Mwami turagushima kubw'ijambo ryawe, uhabwe ishimwe n'icyubahiro. Reka ijambo ryawe mwami turigendere, tube imbere yawe. Twahawe ubuntu, twahawe akaryo ko gushika imbere yawe. Nous avons eu l'accès, papa, de nous tenir auprès de toi. Twagiriwe ubuntu, twahawe iteka, twahamagawe nawe mu gikorwa Yesu yakoze. Twahawe inzira yo guhagarara imbere yawe, kuba ku birenge byawe. Rero turagukomeye amashyi menshi, reka ukomere umwami amashyi menshi. Yaduhaye inzira, aduha akaryo ko guhagarara imbere y'Imana tutazira duhimbaza. Reka tumukomere amashyi, tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero Imana ibahezagire, na cyane cyane hezagire umukozi w'Imana yadusangije ijambo rizima ritwereka icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu.
rero tubigendere tubibemwo. Rero turarangije, ariko hariho message yagaragaye y'umuvyeyi akubita n'umuntu yakibonye gutyo, muhemu yera yakimuhishuriye. Umuvyeyi ahanana umwana ishavu akamukubita cyane, bikaba bivanye n'ingene uwo muvyeyi nawe yarezwe akubitwa gutyo. Hama rero parapre rero asigarana ishavu, asigarana deromo. Rero arakeneye amasengesho, kumbure arashaka kwegera umukozi w'Imana akamusengera inyuma y'igikorane. Rero Imana ibahezagire. Haleluya. Rero turahejeje, mugire indwi nziza n'ibikorwa byiza. Imana ibahezagire.